Icyubahiro TV, amakuru agezweho. Bakunzi ba Cyubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba. Uno musigire ndabazanira amakuru menshi giye atandukanye, ndabazanira amakuru avuga muri industry abantu benshi basanzwe batandukanye batayazi ariko twebwe dusanzwe tuzi. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV manze kubasaba gukanda subscribe na comment kugira tubazanira amakuru ata muntu numwe arigera ayamenya. Ati rero hariho umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda azwi ku izina rya wayz. Ndazi ko hariho abarundi bamwe basanzwe bamuzi. Ni umuririmbyi w'umunyarwandakazi ariko asanzwe akorera akazi kiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Muri kino gihe asanzwe ari ngaha ku butaka bw'u Burundi. Icyubahiro TV, amakuru agezweho. Yiteguye gukora show ikomeye cyane aho abarundi benshi bako bariyumvira, ariko uno mwigeme kubera iki yaje gukora show ngaha mu Burundi? Uno mwigeme cyafise indirimbo ziwe dukunda twifuza kuza kumushigikira. Rero uno mwigeme wayz numwe mu bigeme bo mu Rwanda ariko bariko barakora neza cyane. Tubibutse yuko ari umwe muri bamwe bakoze EP ikomeye cyane ariko itigeze ishika kure cyane, ariko ari umwe mu bigeme bakoze indirimbo ikomeye cyane. Nubwo kwiyima bubaho tubaye nkuza Bibazi yuko iyo onya ari imwe mu ndirimbo yakunzwe cyane kandi ari imwe mu ndirimbo yamushikanye kure. Indirimbo bari kumwe na Riderman, umuraperi cyane akomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Rimwe na rimwe tukibaza ati mbega abaririmbyi bo mu Rwanda kubera iki bakunda kuza gukubita shonga mu gihugu cy'u Burundi? Rero nagenda bamenyeshe yuko umuririmbyi wayz mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe hari ibintu byinshi ariko biriko biramuvuga ko mu majambo menshi agiye atandukanye. Biriko biravuga ngo yuko umujournaliste cyangwa umuyutubezi w'iwacu cyangwa umugenzi wacu tubona yuko ateye imbere ko twaba duteye imbere, Landry promoter, yuko atari we yoba yamuzamye ahubwo ari kubesha, ari bya bindi bya kimbere kwishira hejuru yuko ari we yamuzanye kandi ari ibintu by'ububeshi. Rero je nagerageje ndatohoza amakuru yiwe cyangwa ndatohozanye ahubwo ari undi muntu yamuzanye kumvuye kugira ibintu bigende neza cyane. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV ngume ndabasaba gukanda subscribe hanyuma ndabazanire amakuru ata muntu numwe arayamenya canke byagenze gute. Rero naragerageje ndavuga ati mbega ibi bintu kubera iki umuririmbyi wayz ashobora kuba yobesha cyangwa yobeshwa? Abantu benshi bagiye batandukanye bakavuga yuko ibyo yajemwo uwamuzanye atashimye kuvuga icukuri. Wayz ageze ku kibuga cy'indege yavuze abantu benshi bagiye batandukanye, yavuze cyangwa abaririmbyi la familia nivuna yakanijoma niagira uwuntwe ngo nuko ari mu munyenga, ereka sije wa mbere kandi sinaje wabitangije. I remember I was the fighter, I remember abantu la familia ni bamwe bashoboye kumuzana mu gihugu cy'u Burundi. Harimo umuririmbyi akomeye cyane Kinobi no mugenzi we ndibaza ko muntu numwe yoba atamuzi. Rero Kinobi yahoze muri Masa Music ako turatohoza amakuru menshi agiye atandukanye. Landry promoter yabeshe yuko umuntu wayz yamukuye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ari kubesha uburyo yabukuye mu bantu la familia. Muri kino gihe rero twumva yuko amakuru menshi agiye atandukanye yuko bariko baragwana ata kintu na kimwe bariko barashikana ko bivanye no kungene umuririmbyikazi w'umunyarwandakazi wayz yoba ariko arashwana avuga yuko adakeneye media zo mu Burundi, yuko atanakimwe zishobora kumusapotinga. Media zo mu Burundi zimwe twashoboye kuvugana cyo turayaga n'abamenyesha makuru benshi bagiye batandukanye bavuze yuko umuririmbyi w'umunyarwandakazi yashoboye kubishima ko
bamusabye ibiganiro yababwira ati ndarushe kumva yo kugira bamwishimiye ko umuririmbyi wayz benshi biyumvira ati mbega umuririmbyi wayz yarakwiye kugara cyangwa yarakwiye kwiyegereza abamwisha makuru b'u Burundi kugira bamuteze imbere. Tubibutse yuko uyu muririmbyi kazi w'umunyarwandakazi atarashika ku rugero rushimishije cyane, ahubwo ari mu bantu baba upcoming new generation b'abanyarwandakazi bariko barakora neza, ariko ibintu yakoze ngaha mu gihugu cy'u Burundi byatangaje benshi bagiye batandukanye, aho yasuzuguye bimenyesha makuru byo mu Burundi bivanye no kungere bamubwiye ati dukorane ibiganiro, rimwe na rimwe bakamwankira, benshi bakiyumva ati mbega kubera ikiyoba yase wayz mu Rwanda ko ikiyoba yase bimenyesha makuru byo mu Burundi. Jese bakunze ba Cyubahiro TV, ndabibutse yuko mu gihugu cy'u Burundi ari mu gihugu cya mbere kizana abanyarwandakazi benshi bagiye batandukanye, benshi tukibaza ati mbega kubera iki abanyarwandakazi bakunda kuza mu gihugu cy'u Burundi canke abanyarwanda bakunda kuza mu gihugu cy'u Burundi, mugabo twebwe abarundi ntitugende mu gihugu cy'u Rwanda gukora show. Gukora show si cyo ikintu cya mbere coba ari gikuru, ahubwo show ziratandukanye. Show zikungene zitandukanye ni kuvuga abarundi tugiye gukora show mu Rwanda, ahubwo batujyana mu kabari k'umuntu hazamwe abantu 15, twebwe tukabazana aho tukabereka stade ariyo bakoreramwo show. Usanga abafana bahuriranye nabo bafise ntibangana nabo abaririmbyi b'u Burundi, ba Dramati, ba D1, ba Wayz Design, ba Ariel ntibanganya yuko bashobora kuba boshika kure. Rero nageze ndabibutse yuko muri umuziki w'u Burundi ugeze kure. Umuziki w'u Burundi si kuvuga yuko twoshobora kuba twofatana nabi. Umuziki w'u Burundi dukwiye guteza imbere umuziki w'iwacu. Muganda bibutse yuko journalist cyangwa YouTuber Landry promoter, umuchefu wa Hitop TV, umukuru wa Hitop TV, yuko ikinyamakuru Hitop TV ari kimwe mu kinyamakuru gisamye gisupportinga umuziki w'u Burundi, yuko usanzwe aserukira Hitop TV siwe yazanye umuririmbyi wayz kuva mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo yabeshe muri kino gihe hari intambara nyinshi ikomeye cyane yuko bariko baragwana n'umugwi la familia bivanye n'ukungena Landry promoter mu kubahenda ngo yabahendesheje, yuko yababwiye ati jewe mushobora kuzana amafaranga agera ku miliyoni 4. Amafaranga agera ku miliyoni 4 na amafaranga angana n'umuriyoni w'amanyarwanda kugira bamuhembe umuririmbyi kazi w'umunyarwanda kazi kugira ashike mu gihugu cy'u Burundi. Amafaranga yariye mugabo muri kino gihe amakuru meshekera atandukanye bako bavuga yuko umuririmbyi wo mu Rwanda yuko arashobora kuba ariko aremera yuko ibinyamakuru byo mu Burundi bimukoresha ibiganiro, kubera tuzi na kimwe kuko ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biriko biramurondera, biriko biranka yuko bashobora kuba bokorana nabo. Kwifotozanya nawe wayz umunyarwandakazi ntibigishoboka, ahubwo bashaka kubwira yuko bidakunda kubera gusuzugura abarundi no kuba yosuzugura abafana biwiwe. Kese bakunze ba Cyubahiro TV, rigenda babwire yuko turazanira amakuru menshi agiye atandukanye kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba amenyo kamera ni Alexson abananye baha amasano ameze neza cyane. Ubandanye mukana subscribe na comment, turabakunda cyane.